mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umurereye hose hirya no hino ku isi twongeye kwifuriza kumererwa neza cyane tunabaha ikaze ku batwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze abatumviriza ngaha kuri ndambonesha kure yacu ana ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aragaruka mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mu makuru akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya kuri wa gatatu kwigenekerezo rya 30 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 ndabahaye ikaze mwese dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nk'uko amakuru yama aradushikira mu nyuma y'uko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko harimo inama zikomakomeye cyane amanama menshi cyane yishiramwe komesa azorangizwa by'umwihariko n'iy'abakuru b'ibihugu aho bukera nyine kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 31 gitugutu 2024 hari abari batekereza ko ifaranga ry'u Burundi rishobora kuhakura akayiko ariko siko byifashe kuko ifaranga ry'u Burundi rirakomeza kugenda rihananuka ku buryo bukigeze burabaho ndetse ifaranga ry'u Burundi rirabandanya guta agaciro ku rugero ruteye ubwoba ndetse bitigeze kubaho kuwa mbere kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2024 idolari ry'Amerika ryaravunjwaga by'umwihariko amarundi ashika ku 2650 nkuko bizama biradushikira naho iyero rimwe rikoreshwa ku mugabane w'Uburaya ryaravunjwaga amarundi ashika ku 850 ejo haheze kwigenekerezo rya 29 gitugutu umwaka wa 2024 idolari rimwe ryaravunjwaga ashika ku 2700 by'amarundi naho iyero rimwe ryaravunjwe by'umwihariko 8150 by'amahera y'abarundi ibi ni ibintu bitigeze bibaho rero mu mateka y'u Burundi benshi niko bahera rero bavuga yuko Evariste Ndayishimiye atabushoboza afise bwo kurongora iki gihugu c'u Burundi bakavuga ko usibye kuba ibi bintu byose byaragiye biraduga bikazamuka ndetse amahera y'u Burundi akaba by'umwihariko yaragiye hananuka ndetse akiyongeraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byiganjemo nk'ibyo umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye abatari bakeya barakomeza kugenda by'umwihariko barasobanura ndetse baranagaragaza ko Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arajugunya igihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu mpanga mu nyuma y'iko rero hakomeje kugenda bibonekeza ibura ry'ibitoro umutekano muke ukagenda wibonekeza mu bisagara bigiye bitandukanye hakongera by'umwihariko haraboneka by'umwihariko ibura ry'amahera mvamakungu ibikorwa bigiye bitandukanye byose bigasa n'bihagarara ku buryo abanyagihugu bavuga ko bari mu buzima buzimbye gushika ubu ngubu rero abatari bakeya bariko bariyamiriza ndetse baranagaragaza ko by'umwihariko bateye impungenge n'uburyo Burundi bukomeje kugenda buragwa habi bakaba bariko barasaba Evariste Ndayishimiye kuba atokwiyemeza ko yodongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru yama aradushikira akandi naho bahera bamwotsa igitutu bavuga ko by'umwihariko General Aigeme Bunyoni by'umwihariko akwiye kuba yovanwa mu ibohero kugira ngo arongoye iki gihugu cy'u Burundi mu gihe mubonamo ubushobozi bw'uko ashobora kuba yovana igihugu cy'u Burundi ku rwego rumwe akakigeza ku rundi ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye by'umwihariko kubwe mu mbwirwaruhamwe ziwe cyangwa se by'umwihariko cyangwa se by'umwihariko mu majambo akunze kugenda haravuga mu manama agiye atandukanye ntajya umunwa mu kugaragaza ko u Burundi ari cyo gihugu cya mbere by'umwihariko gikize ku isi nyamara igihugu cy'u Burundi kiraza ku mwanya wa mbere mu bihugu gifise abanyagihugu binjiza amahera makeya cyane ndetse kikaza no ku mwanya wa mbere mu bihugu bikenye ngaha ku isi nk'uko amakuru yama aradushikira muraza kunyemerera ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko amakuru akomeza kugenda haratugiraho muri no mwanya haravuga ko inama ikomakomeye cyane ya bamwe mu bagenerali ndetse n'andi bafise amapeta akomakomeye cyane ngaha mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'ababarizwa mu gipolisi haba guturuka ku bashikiranganje bagiye batandukanye haba umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'andi bagiye batandukanye yaba mukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'abandi bagiye batandukanye ko banzuye yuko mu nyuma y'inama ya komesa hagomba kuzotogwa umwanzuro ukomakomeye cyane ushobora kuzemeza niba uyu General Aigeme Bunyoni wakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose ashobora kuba yokurwa mu ibohero canga se by'umwihariko ashobora kuba yoguma muri irino bohero nk'uko amakuru yama aradushikira icakora bivuga ko rero igitutu kiriko kirashyirwa kuri General Neva gishobora kuzotuma n'ubundi by'umwihariko ashobora kuba yomufungura nk'uko amakuru yama aradushikira kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya barakomeza kugenda baratega umutima uhagaze n'ubuzima bw'uyu
mugabo benshi babonaga nk'umwe ushobora kuzovamo rero abategetsi bakomakomeye cyane ndetse banemezaga yuko ashobora kuzorongora iki gihugu cacu ciza c'u Burundi. Benshi banagaragaza neza ko rero General Neva yanze kuba yomurekura mbere y'aya matora, akaba yifuza kuzomurekura inyuma y'aya matora. Muraza kwinyemerera kandi tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa aho umwari wa M23 wongeye kwamagana ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'ubufatanye buri kuburibonekeza by'umwariko hagati by'umwariko y'ingabo za MONUSCO ndetse n'ingabo by'umwariko za FDLR mu buryo rero ziri kugenda zirafatanya mu bikorwa bigendanye no guhangana n'uyu muhari wa M23 nk'uko amakuru yama aradushikira. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda haravugwa mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Mwese ndabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nabasangize ku nshuti zawe. Ndaguha ikaze wo twumviriza uri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Mwese ndabahaye ikaze, reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gisagara ca Bujumbura by'umwariko harashyizwe amafoto agiye atandukanye y'umutegetsi akomakomeye cyane ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Benshi bari biteze neza yuko rero Perezida Paul Kagame arongoye igihugu c'abanye c'u Rwanda ari umwe mu bazo kwitabira ari umwe mu bazo kwitabira inama nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, inama ikomakomeye cyane by'umwariko irahuza abayobozi bagiye batandukanye by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye babarizwa mu muryango wa Komesa nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko bakomeza kugenda baragaragaza neza yuko by'umwariko yagombaga kuzitabira iyi nama y'ibihugu bibarizwa mu muryango wa Komesa, ariko amakuru yihuta adafise vumbi adakoze amaguru hasi nuko by'umwariko uyu mutegetsi by'umwariko adashobora kuza kwitabira iyi nama. Hari amafoto menshi ari mu gisagara cya Bujumbura ariko aramwifuriza ikaze nga mu gihugu c'u Burundi, mu gihe benshi bari bakomeza kugenda by'umwariko mu gihe benshi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko bari bishimiye ko mubona nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma y'uko rero hamaze imisi haribonekeza amatati hagati by'umwariko y'ibihugu byombi, ariko kandi nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira byamaze kugaragaza neza yuko by'umwariko adashobora kuza kwitabira iyi nama, ahubwo ashobora kuza guhagararirwa n'abandi bategetsi muri guverinoma yiwe. Biravuga ko Minisitiri w'ubucuruzi ndetse n'inganda Prudence Bahizi ari wagiye guhagararira u Rwanda mu nama ya 23 y'isoko rusange rya Afrika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo, Common Market for Eastern and Southern Africa Komesa. Bitandukanye n'ibyari byaravuzwe by'umwariko yuko Perezida Kagame ari we aza kwitabira iyi nama. Ku mbuga ngurukana bumenyi hariko harahanwahanwa amasanamu akomakomeye cyane yerekana by'umwariko yerekana uyu mutegetsi nkuko biriko biragaragara cyangwa se nkuko biriko biratangazwa. Bigaragara yuko abarundi benshi bari bamufisiye ubwuzu, ariko kandi ku rundi ruhande abanyagihugu benshi b'abarundi ntibemera neza by'umwariko ibiravugwa ndetse n'ibikorwa n'icyo gihugu c'abanye c'u Rwanda mu nyuma y'uko cyagiye kirashinzwa inshuro nyinshi gufatanya n'umwari wa Redi Tabara. Icyakora by'umwariko abategetsi b'icyo gihugu habavugira ubushikiranganje ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye baragiye babyamaganira ko bavuga ko ivyo bintu atari byo nkuko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwariko icyakora biravuga ko hari icyizere cy'uko umutekano ushobora kuzogaruka neza by'umwariko ku mpande zombi, imigenderanire ikongera igasobukurwa mu nyuma y'uko Uburundi bwofashe ya mbere mu kugara imipaka ibahuza ku butaka nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu kandi nga mu gihugu c'u Burundi uyu munsi kwa kabiri kwigenekerezo ya 29 Gitugutu umwaka wa 2024 hari amakuru avuga ko habaye inama karundura, inama ikomeye cyane, inama by'umwariko yaje kugenda irigirwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane by'umwariko ibikorwa bigendanye no kurabira hamwe umushinga wo gufungura General Ageme Bunyoni nkuko amakuru yama aradushikira canke nkuko amakuru yama aradusomira. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aradusomira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwarerekana arerekana yuko intwazangabo z'u Burundi hababarizwa
babarizwa mu gipolisi ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye aribo bakomeje kugenda barajya muri gahunda yo kurabira hamwe rero uburyo uyu mugabo General Aigeme Bunyoni yahoze ari igikomerezwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuba yorekugwa canke ashobora kuba yofungurwa. Nubwo bihagaze gutya kandi cyange nubwo amakuru akomeza kugenda aradusomera avuga yuko by'umwihariko gahunda ndetse n'umugambi wo kuba yorekugwa utari woshyirwa mu ngiro, biravuga ko General Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arotswa igitutu ku buryo bukomakomeye cyane, ku buryo by'umwihariko bishobora kuza kumusunikira mu kuba yomukura mu ibohero. Uyu nguyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse yanabaye umuyobozi w'igipolisi ngaha mu Burundi, arafunzwe by'umwihariko aho yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva canke Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye birimo no kugandagura umutegetsi, kunyuruza umutungo wa leta ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza. Icyakora bivuga yuko by'umwihariko bigendanye n'uburyo yari afise inshuti n'abanywanyi bagiye batandukanye ndetse basanzwe banakomakomeye cyane, inama yaje kugenda igaragaramo abayobozi bakomakomeye cyane ngaha mu Burundi yaje kwanzura yuko by'umwihariko mu nyuma y'inama ya komisa hashobora kuzotoyorwa igisubizo cya nyacyo cyerekana niba ashobora kuba yogumishwa mu ibohero. Icyakora biravuga ko u Burundi buramutse bufashe icyemezo cyo kumugumisha mu ibohero byaba ari akamaramaza ndetse bishobora no kuzotuma ibintu birushaho kuzama ngaha mu Burundi, mu gihe abanyagihugu benshi bakunda uyu mugabo ndetse benizera yuko ari umwe mu bantu bashobora kuzovamo umutegetsi arongora iki gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Hari benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko General Major Evariste Ndayishimiye batifuza ndetse batanemera yuko yokomeza kugenda ararongora kino gihugu, mu nyuma y'uko batajya umunwa mu kugaragaza yuko by'umwihariko atakintu na kimwe yaba yarabagejejeho muri mu myaka yose amaze ararongora cyangwa se arayobora kino gihugu, nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko hari abatajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko General Major Evariste Ndayishimiye atakabaye yongera no kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hamwe rero ibigendanye n'ibyo bikorwa by'umwihariko bigendanye no kurebera hamwe niba uyu General Aigeme Bunyoni ashobora kuba yokugwa mu ibohero nk'uko amakuru yama aradushikira. Umuhari wa M23 wongeye gutera kamo ndetse by'umwihariko uza no kongera guhereza gasopo ingabo za MONUSCO zisanzwe ziramaze imyaka n'imyaniko ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu nyuma y'uko rero M23 yongeye gusohora itangazo rikomeye cyane rigaragaza ko ingabo za MONUSCO ziriko zirafasha aba FDLR ndetse n'abazarendo n'ingabo za Kongo mu rwego kugira ngo by'umwihariko babashe kurabira hamwe uburyo botsinda uyu muhari. Biravugwa ko M23 yatangaje ko by'umwihariko uyu muhari imihari igitandukanye iriko irahabwa amakuru avuye mu butasi bwa MONUSCO, aho indege z'amadrone za MONUSCO ziriko ziragerageza by'umwihariko gufata amashusho ndetse no kurabira hamwe no kunekaneka ibirindiro by'umubare wa M23, hanyuma bagashyira amakuru izo ngabo z'abazarendo nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko M23 yongeye kugenda iratsimangira ko by'umwihariko itazakomeza kwihanganira ibikorwa bya MONUSCO. MONUSCO iramaze igihe ngaha ku butaka bwa Kongo yaraje kugarukana amahoro n'umutekano, ariko kandi benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko nubwo ari bwo butumwa bwa mbere bwa ONU ku isi butwara amahera menshi cyane, by'umwihariko ari bwo butumwa rero butigeze buratanga umusaruro habe na gatoya. Hari amakuru akomeza kugenda agaragaza ko by'umwihariko ubwabo nabo baba batunzwe no gusa ndetse n'ubujura ngaha ku butaka bwa Kongo, ibigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano byose byo bikaba atakintu na kimwe babasha kuba bo kubahiriza, nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu ntacyo ONU iratangaza cyangwa se abazarendo n'abandi babarizwa mu yindi mihari, nk'uko amakuru yama aradushikira. Icakora ingwano zirakomeje gufata indi ntera ndetse umuhari wa M23 by'umwihariko warakomeje kugenda wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikira muri teritwari ya Wahikare ho ibitero birakomeje kugenda byibonekeza ari byinshi, ndetse umuhari wa M23 biravuga ko ukomeje kugenda wiyegereza igice cya Pinga, nk'uko amakuru yama aradushikira gisanzwe kirabarizwamo by'umwihariko gisanzwe kirabarizwamo n'ibindi bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko hari amakuru kandi akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza ko by'umwihariko nubwo Kongo yanze kumanika amaboko yo biri mu nzira nziza yo kuba yogera yoshyira iherezo kuri izi ngwano zamaze kugenda irabona ko idateze by'umwihariko idateze na rimwe rero kuzatsinda nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya rero barakomeje kugenda bamagana ibi bikorwa bigiye bitandukanye by'ingwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Intambara ikomeje kugenda iragaragara ngaho mu burasirazuba bwo hagati by'umwihariko irakomeza kugenda iratwara ubuzima bw'abatari bakeya ndetse by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko iyi ntambara akaga ikomeje kugenda irateza by'umwihariko gateye impungenge mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kugenda zirashimangira ndetse by'umwihariko zinanagaragaza neza yuko by'umwihariko zikomeje kugenda ziraterwa impungenge n'uburyo Israel ikomeje kugenda irakaza ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Izi ntambara zikomeje kugenda by'umwihariko ziratwara ubuzima bw'abatari bakeya by'umwihariko zirateye impungenge ndetse n'igishyika ku buryo ku mpande zimwe na zimwe by'umwihariko bagaragaza ko intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kuza kwaduka. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Israel ikomeje kugenda iratera impungenge abatari bakeya mu nyuma y'uko yamaze gutora itegeko ry'uko idashobora kurungika cyangwa se kwemerera imfashanyo nk'uko zikomeza kugenda by'umwihariko bikomeza kugenda biragaragara mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane mu basanzwe barahunze ingwano z'ibihugu bigiye bitandukanye cyane cyane abasanzwe baravuye mu ntara ya Gaza ahasanzwe harabera urugamba rukomakomeye cyane nk'uko byama biradushikira. Mu nyuma y'ikore kandi hakomeje kugenda haragaragara ibitero bikomakomeye cyane by'umwihariko hagati ya Israel ndetse na Hezbollah iterwa inkunga na Iran. Hezbollah yatangaje umuyobozi mushya rero wayo mu nyuma y'iko rero abandi bayobozi baherutse kwivuganwa. Umuhari wa Hezbollah watangaje ko rero Nami Kwasema wari umunyamabanga mukuru wayo ari we wabaye umuyobozi wawo asimbuye Hassan Nasrallah wamaze igihe kinini cyane arongoye uyu mugambwe kugeza muri Nzeri 2024 ubwo yahitanwaga n'ibitero bya Israel. Ibyatangajwe kuri wa kabiri kwigerekerezo rya 29 Ukwakira 2024 mu itangazo Hezbollah yashyize hanze aho rero yavuze ko kuri uko uyu mugabo w'imyaka 71 yatoye hakurikijwe amategeko y'uyu muhari witwaje ibirwanisho. Naima yarabaye umunyamabanga mukuru wa Hezbollah mu myaka 30 iheze. Ubu niwe rero umuyobozi mukuru wa Hezbollah yari isigaranye nyuma y'uko rero abandi bagiye bahitanwa n'ibitero bya Israel imaze iminsi rero iri kugaba kuri Hezbollah muri Liban. Naima kandi by'umwihariko yaragize uruhare mu ishingwa rya Hezbollah mu mwaka w'1980. Bye byitezwe ko rero umuyobozi mushya wa Hezbollah uzatorwa ari Hashem Safieddine gusa ku igenekerezo rya 22 Ukwakira yahitanywe nawe n'ibitero bya Israel. Ibitero bya Israel byahitanye abayobozi benshi ba Hezbollah byatangiye mu nyuma y'uko Hezbollah iteye ibisasu muri Israel iri guhorera Hamas bigatuma Israel ifata umwanzuro wo kwihorera bikaba byararenze rero kurasa Hezbollah n'abanyagihugu bo muri Liban bakaba by'umwihariko bariko barabigenderamo nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko izi ngwano zikomeje kugenda by'umwihariko ziragaragara by'umwihariko zirakomeje kugenda zirateza impungenge ndetse n'umutekano mukeya cyane ku buryo abatari bakeya by'umwihariko bakomeza kugenda bagaragaza ko mu gihe ibi bikorwa nk'ibi byahaga byakomeza bishobora kuzotera by'umwihariko ingaruka nyinshi cyane ku isi. Abantu benshi barabyibuka ubwo intambara ikomeye cyane yahuzaga ibihugu bigiye bitandukanye cyane cyane ibihugu bibarizwa cyane cyane ibihugu bisanzwe yahuzaga ibihugu nka Urusiya ndetse na Ukraine. Abategetsi benshi by'umwihariko hirya no hino mu isi barahuye n'ihungabana ry'ubukungu ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse kugeza magingo yanga benshi baracyahangana n'ingaruka ziriya ntambara. Biravugwa yuko rero by'umwihariko n'ubundi bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'ibikomoka kuri petrol ndetse n'ibindi bishobora kuzoca biraduga ibiciro ku kigero kitigeze kirabaho
benshi bakaba bagaragaza ko bifuza yuko amahoro n'umutekano ibyo byose agamba muri kino gice cyane cyane muri mu burasirazuba bwo hagati muri rusange. Ni mu gihe ibitero bya Israeli byo kwiyorera kuri Iran byose ibigo bimwe na bimwe ndetse n'inganda zitunganya ingufu za nucleaire nk'uko amakuru yama aradushikira kugeza ubu ngubu. Rero by'umwihariko reka nkomeze kugenda ndababwira yuko by'umwihariko bivuga ko Iran yamaze gutegura umugambi ndetse na gahunda yo kwihorera ku buryo bweruye, ndetse ikaba yaramaze kugenda igaragaza ko yiteguye kuzakora ibishoboka byose, ndetse ikaba yiteguye kuzasenya nayo ndetse no kurasa ku bigo bikomakomeye cyane ngaha muri Israel nk'uko amakuru yama aradushikira. Mbashimire ko mwana nanjye 5 kuri 5 dusubira mu masaha ari imbere.